bari bimuse baje mwesha mwe mari muvuye mama yangu bamwe bati naraye mbonesheje urupfu amaso yanje, abandi bati ivyo naraye mbonye nta zina nobiha, abandi bati twariko twambaza Yesu gusa kuko twabona ko ubwacu bwarangiye. Abavyeyi nabo bati ishire mu kibanza cacu uzi ko iyo miriro n'ivyo bisasu biriko bigurukira iyo abana bawe bari mutari kumwe. Ivyo ni bimwe bishikirizwa n'abenegihugu bo mu Kinanira ca kane bashikiriwe n'ibisigarira vy'ibisasu bikaba vyarononye inzu zabo. BITV yashitse mu micungararo yahabereye isanganya ry'umuriro wadutse mu bubiko bw'ibigwanisho mu ikambi ya gisirikare ya base kuri uyu mugoroba wa 31 Ntwarante 2026. Haracibonekeza ibisigarira vy'ivyo bisasu bitaturitse aho abasirikare bari bakiriko baravyegeraniriza hamwe babikura aho vyaraye biguye. Abo twashoboye kuganira hari uwatubwiye ko avuye kubaza muri assurance asanzwe arimwo kugira arabe ko hari ico yomufasha, akavuga ko bamwishuye ko ivyo ari risque de guerre, ivyo vyobazwa leta. Ariko nawe akanegura iyo nyishu bamuhaye mu gihe leta yashikirije ko ivyo vyaraye bibaye ari sanganya. Hari umwenegihugu twaganiriye atumenyesha ko mwene wabo mu Kamesa ya kabiri yaraye yitavye Imana, akaba yari afise abana 7, hari uwo yarahetse ku mugongo ariko wewe akaba yararokotse. Akatubwira ko umushinga ntahe w'uyo yitavye Imana we yari yahunze n'abana. Twaciye no ku bitaro Tanganyika Care ahegereye iyo kambi, aho umwe mu ndongozi z'ivyo bitaro yatubwiye ko ingaruka zahabaye nk'ahandi hose, ibisonge vyarakorotse n'ibiyo. Aho hari kandi n'igisigarira c'igisasu caguye muri sare ya 97, ariko Imana ikaba yarakinze atawakomeretse canke ngo ahasiga ubuzima. Arabeshuza amakuru yuko hari abagwayi boba barirutse bagahunga, akavuga ko bafise abasiti baronse inyigisho zikwiye bashobora gukinga mu gihe ibibazo nk'ivyo vyadutse. Atahubwo abahunze barabagwaza kuko nabo nyene baragize ubwoba nk'abandi bose, ariko baciye bagaruka bicureshe kuko bari bamaze kumenya ivyabaye. Abenegihugu bose twaganiriye barashima Imana ko yabazigamye naho vyari bigoye, ikabazigamira n'ababo, ariko bagahanura yuko naho ikizungu caje abantu boza barakoresha intebe n'ibitanda bihagurutse kuko ari vyo vyaraye bibatabariye abana n'ababo. BITV tukaba tubandanya turemesha ababuze ababo n'ivyabo, twongera tubifuriza amahoro n'umutekano aho muri hose naho ubutaha.